urukundo ruraryoshe, ntako no kunezerwa biryoshe, ntako kugira amahoro mu mutima biryoshe, ariko burya umuntu arushiriza kunezerwa no kugira amahoro yo mu mutima iyo akundwa. Nta muntu n'umwe muri twebwe atifuza gukundwa. Nivyo hariho inkundo z'ivyaha abantu bakundana mugabo ugasanga bihereje mu vyaha, ariko gukundana muri rusangi ni ikintu ciza, ni naco Imana itugombako, ni naryo bwirizwa rikuru Yesu yadusigiye. Aravuga ngo murakundana. Burya gukundana ni ikintu kiryoshe cyane. Ijambo urukundo rero riraryoshe gose, kuko umuntu akundwa aranezerwa, umuntu akundwa aragira amahoro. Ariko iyo udakundwa ni ukwiganyira n'agahinda n'umubabaro, kubera nyene uba ufise ico ubuze. Kandi ikindi novuga nuko urukundo ruri reciproque, no kuvuga urukundo ukunda umuntu nawe akagukunda, ugo rurushiriza kuryoha. Abarundi nibo bayamaze baravuga ngo gukunda ikitagukunda ngo ni nk'imvura igwa mu ishamba. Urumva ukunze umuntu nawe akagukunda, cyane cyane uru rukundo rutarondera inyungu, kuko hari ukunda umuntu kubera ashaka inyungu muri uwo muntu, agakunda umuntu icyo gihe akakwagiserera, akagukunda, akakuba hafi, akaza kukuraba, akagutelefona, akakwandikira, mugabo hariho inyungu akugombako. N'urukundo ruba mu muntu, umuntu akagukunda vy'ukuri ataca kugombako, atakindi kintu kindi kiri inyuma, yiyumvira ngo reka ndamukunda azongirira uku, reka ndamukunde bizogenda uko. Bene urwo rukundo rero ruraryoshe, rutarondera inyungu. Urazi igituma tutavuga ubutumwa bwiza? Ni ukubera abantu ntibaremezwa neza yuko Yesu ari umwana w'Imana yatanzwe kubw'urukundo Imana yadukunze twebwe abari mw'isi, kandi yaje kugira ngo abe umukiza w'isi yose. Nitwavyemezwa neza, tuzogenda tubabwire tuterega hariho uwatanzwe, abo umukiza wawe ukuri kose ukumeze kose. Igituma bitugora kuvuga ubutumwa bwiza nuko tutaremezwa neza. Burya dukwiye kwemezwa mu mitima yacu yuko Yesu ari umwana w'Imana kandi umukiza w'isi yose. Hanyuma duce twumva tugize umuhate, tugize ishaka, tugize umwete wo kugenda kubwira abandi bataramenya ko ari umukiza wabo, tubabwire ko nabo ari uwabo, kumwe wa muririmbyi yaririmba. Tubabwire ko nabo ari umukiza wabo. Ngo ubonye Yesu amaze kugukiza ntiwigungane ivyo yagukoreye, babwire ko umukiza wawe nabo ari uwabo. Haleluya. Nimba vy'ukuri biri mu mitima yacu, tugende natwe tuvyemeze. Twaravyemejwe, tugende tuvyemeze abo dukorana, tugende tuvyemeze ababanyi bacu, tugende tuvyemeze abo mu miryango. Twebwe twagiriwe ubuntu tugatangura kubitahura.